nk'uko twavyemeye uno munsi twagomba twige canke twibukanye ivyerekeye intambara mugize iminsi mwumva iri hagati y'igihugu ca Israel n'igihugu ca Iran. Aba bantu rero bafise amateka maremare kandi amateka yabo yanditse muri Bibiliya. Nivyo kuva intambara itanguye hamaze kuvugwa ibintu vyinshi, ariko nagomba ibi bigabane indwi nateguye bishobore kubatahuza ivy'iyi ntambara, bishobore kubatahuza amateka y'ibi bihugu. Mbega ibi bihugu kuno munsi ari ivyasi, vyamye ari ivyasi, nimba bitamye ari ivyasi, vyatanguye kwankana ryari? Mbega urwanko rwavyo rushobora kugirira ingaruka mbi ibindi bihugu? Tugiye kurabira hamwe rero ibintu ndwi bishobora kudutahuza ivy'intambara iri hagati y'igihugu ca Iran n'igihugu ca Israel. Ica mbere, ibi bihugu bibiri vyamye ari bigenzi kandi bisangiye kahise nk'uko vyanditse muri Bibiliya. Igitabo ca Bibiliya ni igitabo kimaze imyaka myinshi, kiravuga ku bintu bitari bike, kiravuga ku buhanuzi bumwe bwashitse ubundi butarashika. Duhere ku gihugu ca Irani. Irani nticamye citwa uku. Bibiliya ntivuga Irani, Bibiliya ivuga igihugu c'Ubuperesi, mu Congereza ni Persia. Umuperesi ni Persian. Bibiliya rero yerekana yuko iki gihugu c'Ubuperesi camye gifitaniye imigenderanire myiza n'igihugu ca Israel. Twifashishije igitabo ca Bibiliya turabibona mu gitabo ca Yesaya igice ca 45 guhera ku murongo wa mbere turashitsa kwa kabiri. Ibi nivyo jewe Uhoraho mbwira uwo narobanuje amavuta, niwe Kuro, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribange amahanga imbere yiwe, kandi nzokenyurura inkindi z'abami kugira ngo ndamwugururire inzugi imbere yiwe, kandi amarembo ntazokugarirwa. Ku murongo wa kabiri, ntinzoja imbere yawe, kandi ahari uduhogoro nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo vy'ivyuma. Uyu Kuro rero mwumvise yari umwami w'Ubuperesi ico gihe. Ubuperesi ni nk'uko yari puissance mondiale. Voilà, cari igihugu ihambaye kw'isi. Murumva yuko aya majambo yariko avugwa n'Imana ivuga yuko izokoresha umwami w'Ubuperesi ari we Kuro, kandi koko yaramukoresheje. Ukuro niwe Imana yakoresheje mu gukura mu buja abanyisirayeli mu gihugu c'i Babiloni. Ntiyabafashije gusa, ahubwo niwe yabafashije no gusubira kubaka urusengero rw'i Yerusalemu. Tuje mu ngoma ya kabiri igice ca 36 guhera ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 23. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Kuro yemera ko bongera kubaka urusengero. Urusengero rwa hehe? Urusengero rw'i Yerusalemu. Hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Nuko Kuro uwo mwami w'Ubuperesi ashinga ko babitangaza mu gihugu ciwe cose.
aranavyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati Uhoraho Imana nyenijuru yangabiye ibihugu vyose vyo kw'isi. Voilà, aha murumva yuko Kuro canke Ubuperesi bwari une grande puissance mondiale, cari igihugu gikomeye cane, cari gikoraniyemwo ibindi bihugu vyinshi, yangabiye ibihugu vyose vyo kw'isi. Voilà, ati Uhoraho Imana nyenijuru yangabiye ibihugu vyose vyo mw'isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose Uhoraho Imana yiwe nibane nawe aduke ajeyo. Voilà, ibi rero murumva yuko ari ibimenyetso bigaragaza imigenderanire igihugu c'Ubuperesi camye gifitaniye n'igihugu ca Isirayeli. Murumva yuko Imana yagikoresheje ibikomeye. Voilà, abanyisirayeli rero n'Abaperesi babanye amahoro, ivyo bihugu vyabana amahoro. Biravugwa ko n'igihe Isirayeli yaronka uburenganzira bwo kwitwa igihugu hari mu 1948 ko igihugu ca Irani naho kirimwo abayisilamu benshi, ico gihe naco caremeje yuko Isirayeli kibaye igihugu cigenga, aho hatwara leta y'abashaha. Muti none imigenderanire y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara ryari? Ibi bica binjana ku gice ca kabiri, aho tuvuga kuri revolution yabaye mu 1979 muri Iran. Voilà, mu 1979 Irani yagize revolution, habaye revolution muri Iran. Iyo revolution yakuyeho intwaro ya shaha izana intwaro ya Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini murumva yuko bwari ubutegetsi bushasha, yari intwaro nshasha, yari regime nshasha. Iyi ntwaro rero yari ivuye muri iyo revolution yo mu 1979 yaje itavyorosha, yaje isibanganya imigenderanire hagati y'igihugu ca Irani n'igihugu ca Israel. Voilà, iyi ntwaro rero yaje ari intwaro bita intwaro theocratique, intwaro canke leta ifatiye ku bintu vyo kwemera. Voilà, intwaro theocratique murumva yuko ari intwaro ibifatiye ku kwemera kw'abantu. Iyo ntwaro ikitangura kubona Isirayeli yuko itemewe n'amategeko. Voilà, yagiyeho bidaciye mu mategeko, ikibona Isirayeli rero nk'umwasi. Itanguye ryari? Mu 1979. Ico gihe rero niho igihugu ca Iran catangura kurabana nabi n'igihugu ca Isirayeli, ariko ntivyigeze bishiranako nkuko Irani mu gutera Isirayeli ntiyayitera directement canke ntiyayitera imbona nkubone, ahubwo yafasha imigwi y'intagondwa isanzwe yitwaje ibigwanisho nk'imigwi ya Hezbollah, Lebanon, imigwi ya Hamas hariya muri Palestine. Iyo akaba ariyo itera Isirayeli, yakaba ariyo ikora ibitero muri Isirayeli.
ni ukuvuga ngo Irani ntiyagenda direktema muri Isirayeli, ahubwo yaca kuri iyi migwi akaba ari yiserukira, mugabo by'ukuri ari Irani iha amahera, iha ibigwanisho vyose. Murazi ingene bikorwa. Tuje mu gice ca gatatu, Irani n'ibigwanisho ruhonyanganda canke n'ibigwanisho nucléaire. Ibigwanisho ruhonyanganda canke ibigwanisho nucléaire vyarateye ubwoba Isirayeli, kanatsinda Irani mu kubikora ibikora igira iti umunsi umwe tuzofutanganya igihugu ca Isirayeli kive kw'ikarata y'isi. Isirayeli nayo imaze kuvyihweza ikavuga iti koko umunsi umwe Irani izontera kandi izotugirira nabi. Isirayeli iti Irani rero itarabikora, reka twebwe tuyitange maze ivyo bigwanisho ruhonyanganda tubisambure, voilà, dutere aho babikorera. Niko guca rero Isirayeli itera Irani. Ibiheruka kuba mwarabibonye, mwaravyumvise, bivugwa no ku maradiyo, eka mbere no ku mateleviziyo mwarabibonye. Irani nayo ntiyatevye kwihora, yaciye itera Tel Aviv. Mwarabonye yuko ibitari bike vyononekaye, amazu yarasambutse, eka mbere n'abantu barapfuye. Ariko rero uko Irani yari yabiteguye siko vyagenze kuri Isirayeli, kuko bivugwa yuko ibibombe amamisire ashika 80% bayapfubije. Igice ca kane, irandagata canke ugukura kwa influence ya Irani muri Moyen-Orient canke mu gace ka Middle East. Ibi bihugu biri muri kariya gace ka Aziya muvyibuke, ariko kaka bita Moyen-Orient. Irani nkuko yamye ari igihugu gikomeye, iguma igomba ko iguma ifise iyo influence. Nico gituma yoyo ntiyataka canke ntigwanya Isirayeli directement. Nababwiye yuko ikoresha imigwi ya Hezbollah, Lebanon, Hamas, n'imigwi Islamique yitwa Jihad hariya muri Gaza, muri Syria, muri Iraq, no muri Yemen. Isirayeli nayo rero ikibangamira iyo migwi yose aho iherereye, haba muri Syria, haba muri Yemen, canke mu kindi gihugu cose ibirimo. Aho ibigomba yuko yoyituza kugira ngo Irani ibure imigwi ikoresha. Mwene majambo, ibigomba yuko Irani idasubira kugira influence. Iyi ntambara rero ihitana abasivile benshi muri karya karere. Igice ca gatanu, n'uruhe ruhara Amerika ifise muri ibi bintu. Mbega Amerika yoba ibona Irani nk'umwasi kubera iki? Amerika murazi yuko ari pfamfe na Isirayeli, n'umwariye, voilà, n'umwariye. Tuvuze umwariye muca mwumva yuko Isirayeli ni igihugu kigenzi ca Amerika. Nukuvuga rero Irani iteye canke hakaba hari cuka kiri hagati yayo na Isirayeli, n'yandi majambo Amerika ntibibona neza. Ibi bigwanisho ruhonyanganda Irani biriko irakora na Amerika irayihagarika umutima, birayitera ubwoba rero, igaca igomba kubiburabuza. Nayo rero usanga iriko iragwanya bamwe
ya migwi ikoreshwa na Iran, ya migwi ya Hezbollah, ya migwi ya Jihad, ya migwi ya Hamas, Amerika nayo rero iyo migwi iciba abansi bayo. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Amerika yarishe umugenerale yitwa Qasem Soleimani, umugenerale wo muri Iran. Ivyo rero vyavyuye icuka gikomeye hagati y'igihugu ca Iran n'igihugu ca Amerika. Kubw'ivyo bigwanisho ruhonyanganda igihugu ca Iran gikora kandi gifise intumbero y'ukuzimanganya Israel, nta misi ibiri haciye Amerika yaciye ibombarda canke itera akarere Irani ibitsemwo ivyo bigwanisho ruhonyanganda canke ayo mabombe nucleaire. Amerika yaremeje yuko yateye amamisire canke amabombe aho hantu, ni mu bugaragwa, niho babika ivyo bintu canke niho babikorera, ariko birakingiye gose. Amerika rero yarateye amabombe, ariko Iran yaravuze yuko ivyo bigwanisho vyayo ataco vyabaye, ko bitashikiriwe. Ugutera Iran kwa Amerika ushobora kuduza agashavu k'ibindi bihugu bisanzwe bishigikiye Iran canke biri kumwe na Iran kugira ngo vyihore Amerika. Mu kwihora Amerika ntibizoyitera, murumva yuko bica vyihora birabisha ku gihugu ca Israel. Vyovyo bizi yuko biteye Israel biba biteye Amerika, biba bibabaje Amerika. Igice ca gatandatu, iyi ntambara iriko iva kuki neza neza, iva kugomba kumvirana, iva cane cane kuri irikogwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda, iva cane cane kuri kicuka twavuze kiri hagati ya leta ya Iran nk'uko vyatanguye haje leta ya Ayatollah. Iyi ntambara hanini ishingiye ku vyiyumviro vy'idini, reka mvuge ideology y'idini canke y'amadini. Iran yoyo nk'uko nabivuze ibona yuko ariyo ishobora kurongora ivyo bihugu vyose biri muri kariya karere, muri Middle East canke muri Moyen-Orient, mu vyerekeye idini rya Islam. Ibona yuko ariyo mwami w'abayisilamu, nibona yuko yotwara canke iri hejuru y'ivyo bindi bihugu vyose k'Isilamu. Aho twari mu bituma bihagaze ku vyiyumviro vy'idini. Tuje muri geopolitique canke kuri controle yo mu karere, ikiriko kiratuma ibi bihugu bishamirana canke bigwana. Ibi bihugu vyose kimwe cose kigomba kudomina canke kigomba kuja hejuru y'ibindi bihugu ngaho mwako karere. Mw'andi majambo biriko bipfa ubugabo. Mu vyo kwigwanira canke mu vy'umutekano, igihugu ca Iran kigomba kugira expansion, kigomba ko influence yaco iba nini, no kuvuga ngo kigakontorora akarere kose, aho yifashishije ya migwi twavuga. Israel nayo iti no kuvuga ngo iyi migwi kankikiza yose twebwe duca dufutangana. Nico gituma nayo igerageza kuzimya iyo migwi kugira ngo aba ariyo iguma hejuru. Voilà. Igice c'indwi arico ca nyuma, nizihe ngaruka mbi iyi ntambara iri hagati y'igihugu ca Irani n'igihugu ca Israeli
ishobora kuzana mu bindi bihugu. Atagikozwe, iyi ntambara biragaragara neza yuko ishobora kurandagata mu bindi bihugu, eka mbere igahava ivamwo intambara ya gatatu y'isi. Iyi ntambara idahagaritswe, ubwa mbere na mbere bwobwo Iran ishobora kubloka igitoro, kandi bivugwa yuko ibice 40 vy'igitoro bidandazwa mu bihugu bitandukanye bizoba bibaye boroke. Aha murumva yuko isi izoba igiye muri crise economique. Ibihugu bigenzi vya Iran bishobora navyo guca bihaguruka bigafasha Iran. Aha twovuga nk'ibihugu vya Syria, twovuga nk'ibihugu Arabia Saudite, Egiputa, voilà, turabona n'ibindi by'Ubushinwa. Ubushinwa nabwo bushobora kugwanira inyungu zabwo. Turabona igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya kirafitaniye amasezerano n'igihugu ca Iran, cane cane mu vya gisirikare. Murumva yuko hariho ibimenyetso vyerekana yuko hamwe iyi ntambara idahagaritswe mu maguru masha ishobora kukwegera akarambaraye isi, ugasanga isi yinjiye mu ntambara ya gatatu y'isi yose. Atagikozwe, murumva yuko n'impunzi zishobora kwiyongera. Iyi ntambara none yohera gute? Iyi ntambara kugira ngo ihere nuko habaho inzira diplomatique, nuko habaho ibiganiro hagati y'ibihugu, hanyuma iyi ntambara igahagarara. Ariko rero bamwe bati iyi ntambara yarahanuwe. Iyi ntambara iri mu vyanditse muri Bibiliya, n'ubuhanuzi bwigendera. Rero ivyanditswe ngivyo birashitse. Mu gice gikurikira rero tuzorabira hamwe ko iyi ntambara vy'ukuri yoba yarahishuwe muri Bibiliya. Murumva yuko ari cigwa gikomeye cane. Mube hafi rero mubikwikiranire hagufi, tuze turabaha update. Tugomba tubikore nka kumwe twabagirira ivya wa muriro wari kuba hariya muri Amerika. Uno munsi twagomvye kubaha ibintu ndwi bishobora kubatahuza iyi ntambara, kugira ngo mumenye uko vyatanguye, mumenye aho bigeze, mukurikirane n'ukuntu bigiye kubandanya. Kuvuga ngo mubikurikiranire hagufi, kuko murumva yuko bituraba twese. Nuko rero mube hagufi, ntimwibagire kugira subscribe, mugire jeme, eka mbere iki cigwa mugisabikanye n'inshuti n'abagenzi, kuko murumva yuko ibiri imbere bituraba cane cane nk'abakristo, eka mbere n'abayisilamu birabaraba. Nuko rero Imana nibampezagirire mwese, twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.